Haleluya. Nigeze kurabukwa Maria Mary. Ari ngaha. Nabonye mnasana Maria Mary. Siwe cyangwa nihenze. Bashaka guhaguruka Maria Mary. Haguruka ndazi ko atabikunda. Haleluya. Kumuhagaze. Ciyagira ngo. Imana ishimwe. Ngenda basabe mu brabe hariya muramubona. Oya kumuhagaze Maria Mary. Aciye bugufi cyane. Ariko nagarasaba mu kubona amashimwe cyane Maria Mary. Haleluya. Imana ishimwe. Imbere ko mvuga ubutumwa nagira mfata iminota 2 nshinga intahe kubwa Maria Mary. Natwa kravuga ngo ibintu azanye nibihigaye. Nakunda umuvuga ariko Maria Mary nagira nabwiye ko umukozi w'Imana adasanzwe. Imana ishimwe. Benshi muri ngaha n'abari kuri YouTube banzi kubera kanguka. Kandi banshigikira kubera kanguka. Imana ishimwe. Ariko Maria Mary yabonye ingabire yanje kuva muri 2011. Kanguka itarabaho. Amen. Ndibukaza kutwibarutsa twavyaye umwana wa mbere ndabona byukuri yuko yahishurira. Ivyo muko murabona no munsi we yibonye kera. Kanguka itarabaho yaramaze kubibona, arabona ingabire, aravuga ati ndashaka gushigikira umurimo urimo. Ntaraba ujya mu buzi yo muri kanguka sivyo. Myaka 4 imbere ko kanguka ibaho. Rero Maria Mary yarandushigikiye, twari tubuze, twari tubayeho, twararonka ibikwiye, ariko hari bibuze. Nta muntu akwira aronka bikwiye. Amen. Hariho stabilité ubura kubera umwana agiyemo. Rero Shima avutse, mwana wanje avutse amaze amezi 2 ntiyasuye konka. Byasaba ko anywa amata. Ayo mata rero yakubita iminsi 3 igopo imwe. 3 jours. Jena madame twavuganye tuti ntidushaka kuzosura kuja mu madeni. Kandi ntidushaka ko mwana wacu asonza. Turafatana amaboko turasenga. Turabwira Imana tuti kugira dushoye gukorera Imana ministeri. Nahise ministeri yo kwandika inyigisho kugira bishoboke kandi n'umwana ntasonze. Turakeneye iki gitigiri cy'amafaranga. Turafatana turizera. Hamanaza ngaha hari dimanche mugitondo turaza ngaha tuheje kirte hama Maria Mary ambwira ngo ndaza kubibarutsa. Aje kutwibarutsa arambwira ati mbwira ministeri yawe. Namubwira ministeri ati rero nanje ndashaka kugushigikira. Asavuga cyagitigiri nyene ntiyarengeje ko ntiyamanuye umengo yari yaje kutwumviriza ko turasenga na madamu. Acavuga cyagitigiri nyene turarabana na madamu. Uyu muntu ngo ntafise aba security baza bakazunguruka inzu. Ase bamaneko baza kumviriza. Ariko ni Imana yabonye umutima dufise nico tubuze acarondera undase umutima wo gushigikira umurimo. Yamaze imyaka 3 adushigira buri kwezi. Iyo myaka 3 nta kintu na kimwe twiza tubura. Umwana wacu yakuze neza. Haleluya. Musombo komera amashimana. Haleluya. Matayo 10:41, Matthieu 10:40-41, uzoshigikira umu prophète cyangwa umu disciple en qualité de prophète cyangwa en qualité de disciple azoronka récompense y'umu prophète cyangwa y'umu disciple. Haleluya. Hano gushigikira petit frère cyangwa grand frère cyangwa umuntu ukunda musangiye amaraso, ariko hano gushigikira umuntu en qualité y'umukozi w'Imana. Rero ivyo ko nakora byose kora mushigikiye kora umukozi w'Imana impera uzoyironka, iyo azoronka muzoyisangira. Haleluya. Rero ufise no bivuga. Amen. Ndazi ko tamerewe neza nashaka no bivuga, ariko ivyo ukoze mu ibanga hagiye Imana bigaragaza. Haleluya. Imana ishimwe. Rero ufise no fata umwanya nka monora kwico gikorwa kandi musubire mu kubona amashimeshi. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Tuje mu jambo ry'Imana rero. Tuje mu bami ba mbere igice cya 3 umurongo wa 4 ijoro 5. 1 Roi 3 verset 4. Wazose umurongo wa 4 no 5. Bukeye umwami Salomo aja i Gibeyoni gutangira ibimazi. Salomo agenda Gibeyoni gutanga ibimazi. Kuko ariho hari hakuru kuzindi mpinga z'imisozi. Nuko yosereza ku gicaniro cyaho ibimazi 1000. Kandi Salomo akiri i Gibeyoni
uhoraho amwiyerekera mu nzozi mu ijoro. Bo tugeze kwa gatoya. Salomo yagenda ahantu hitwa gute? Gibeya cyangwa Gabaon, agera gutanga iki? Ibimazi cyangwa ibitambo bingana gute? Yafashe nk'inka zingahe? 1000 araziturira azihaye Imana. Sivyo? Bigaragaza yuko arasa umutima, nta muntu yotanga inka kiretse zahumye zacumbagiye zarushe. Ariko ni inka zari kumuha amafaranga, agera kuzitanga avuga Imana ndazihevye kubgawe. Ku munwa wa 5. Kandi Salomo akiri i Gibeyoni. Akiri Gibeyoni, uhoraho amwiyerekera mu nzozi mu ijoro. Nuko Imana iramubara ati nsaba icyo ugomba ndakiguha. Okay, banze gume ngaho gatoya. Icyo nshaka twumve bwa mbere nuko Salomo yariko atanga ibimazi ayimana abitangira aho Imana itari. Kwera iki? Kwera kutamenya. Amen. Isi yose hari abantu basenga, hari amadini menshi, hari amadoktrine menshi, ariko si bose Imana yumviriza. Yasubiyemo si bose Imana bose irabumva, kuko Imana irumva bose, n'ibikoko irabyumva, n'amabuye irayumva. Ariko abo yumviriza kandi kishura si bose. Vuguti si bose. Imana yumviriza abasenga mu izina rya Yesu. Numva yuko usenza muri izina Imana ni kumviriza, kuko nta sezerano rihari ntibishoboka ko Imana kumviriza. Irakumva muga ntikumviriza. Amen. Cyo tunakubwira abantu bari ngaha n'abari muri YouTube banyumviriza, abantu bashaka Imana ibumviriza bakwiye kwizera umwami Yesu Kristo. Bakakira Yesu umwami n'umukiza, bakihana, bagacika abana b'Imana, aho rero amasengesho yawe azokumvigwa. Haleluya. Rero Salomo yari yihenze kuko yakiri muto, yabaye umwami akiri muto, akiri mu jeune. Hanyuma agenda gutanga ibimazi ahantu hatari Imana kubera imisazo rya kera, kugira Imana ihabe hakenewe iki? Igice hakenewe iki? Isanduku y'isezerano. Abo ngaho barasinziriye ndaraba ngaho rero. Isanduku y'isezerano. Uno munsi ko atayamona ngaho iriye. Isanduku mwayishize pastor iri. Agize gutya. Amen. Isanduku ni shusho yande Yesu Kristo. Iyo wakiriye Yesu Kristo mu buzima bwawe, ukamwakira kinjira muri wewe, akaba muri wewe, bisigura iki? Bisigura ko isanduku yamaze kwinjira muri wewe. Ni mubyumva, kuko kera bagenda basenge, baragira iyo metero bagenda ahantu bitwa mu rusengero cyangwa muri temple cyangwa ihema y'isezerano, sivyo? Basi byasaba ko baba muri iyo temple cyangwa mu ngoro y'Imana hariyo isanduku. Ata sanduku nta numwe yajyayo, kuko haragaragara. Isanduku bagiye mu ntambara, abanyisirayeli bagenda batwaye isanduku mu ntambara, kandi igihe cyose batwaye isanduku baronka intsinzi, kuko Imana yari kumwe nabo. Amen. Abantu bose baje nk'ahantu hamwe mwaje rozera isanduku ko buri sipozo ko muyifise muri mwebwe. Rero munsi biroroshe, sinkenebwe na Yerusalemu, sinkenebwe na muri Israeli, aho uri hose, mu modoka, muri dushe, munsi y'akabati, nawe kuza kujya gusenga bakabuza ngo ntujye gusenga, munsi y'igitanda urashobora gusenga, Imana ikakumva. Munsi y'igiti, mw'ishamba, hose. Kuko isanduku ya kera yari nk'amatelefone kera ari fixe. Telefone fixe ndavuga yuko hari umugozi ucomeka, uyihenze ugasohoka bagakutelefona sihuri. Amen. Ariko no munsi ni bangahe se telefone fixe ngaha mu nzu tubabone ngere bangana? Nta numwe. Ni bangahe se telefone mobile ngaha mu mifuko yawe turashobora kubabona? Abandi ngere mushaka tubahe murazifise. Uno munsi n'umwungere ariko aragira afise aga telefone mobile. N'udandaza amakara afise telefone mobile. N'umukarani aragafise, kitoroshi mugara aragafise. Kwera iki kari mobile. Ashaka kumuhamagara hariho hose. Uno munsi rero, haleluya, aho uri hose amashimwe yawe araduga agashika imbere y'Imana,
ata sandugu igaragara ihari. Kwereki isandugu ni Yesu, nawe ari muri wewe. Salomo rero ntiyarazi yuko Salomo yaribeshe ngo yashyize imisezerano rishasha ataragerayo. Yagiye gutanga Gibeyoni yibaza ngo Imana irahari ariko itahari. Murongo 5 rero, kandi Salomo akiri Gibeyoni uhoraho aramwiyerekera mu nzozi. Imana yamwiyerekeye mu nzozi mw'ijoro. Nuko Imana iramubwira ati saba icyo ugomba ndakiguhe. Mu nzozi ntibisaba ko uri imbere y'isanduku y'isezerano. Mu nzozi Imana yereka abantu bose, n'abapagani n'abatazi Imana. Nebukadineza Imana yamubwiye mu nzozi. Farawo Imana yagendera mu nzozi. Inzozi nta karimbi zigira, sivyo? Ariko ikibazo gikomeye ngaho Imana yabajije ngo mbwira icyo ushaka, demande moi ce que tu veux. Ndabaha umwanya mwiyumvire icyo mushaka. Yumvire. Deniye modere canke modere ya kera? Oya. Ushaka iki? Yumvire. 80% uko yumvira ibintu byuzuye ngo amisi yose. Ndakeneye akandi kazi, ndakeneye promotion, ndakeneye kameme umuduga wanje washaje, ndakeneye undi muduga, ndakeneye aravuga ndakeneye umwana, ndakeneye umugabo. Abakeneye umugabo ngaha ntabahari? Arahari. Imana guhezagire kandi ijuru bakubonye ukuboko kwawe. Haleluya! Hahiriwe abafise umutima nk'uw'abana bato, niwe bazobona ubwami bw'ijuru. Ndavuze ngo akeneye umugabo, ndahari. Mw'ijuru akubonye kandi uzomuronka mu izina rya Yesu. En fait navuze ntuzomuronka, uzomubona waramaze kumuronka. Haleluya! Imana ishimwe. Rero nege turabe ijege gusaba ngene dusaba. Umurongo nege nasabe Imana yabwiye Salomo ngo mbwira icyo ushaka. Imana arizi ko Salomo agira avuge ibyo abandi bavuga. Imana irakunda abantu basaba bitandukanye n'ibyo abantu bose muri rusange. Imana irakunda abantu bishize bari ku ruhande, abera n'abantu bashizwe ku ruhande. Imana irakunda exception. C'est un Dieu d'exception. Imana ishimwe. Kweri igihe kirekire ndusoma cyose kandi umwanya yuko uragenda, reka sabe Pio asimbira ku murongo w'9 twumve ikintu yasavye Imana. None rero jewe umusavyi wawe nume umutima w'ubwenge. Ushikira savye uko giza ngo nezo ko n'Imana giza ngo uyo mwana savye biki? Umutima w'ubwenge. Nshobore gucira abantu bawe imanza. Mari majambo nshobore gukora ivyo ushaka. Mu mutima utuma nkora ibiguhimbara. Ni bande basenga gutyo? Ndafise dutuze kuboko. Ndashaka tuve nka dusenga gutyo. Haleluya. Ndashaka imvira Imana irakwiyeretse yonyene. Pio mbarira ubunyene. Shaka mimi ndashaka titre, ndashaka inzu. Urayifise? Okay. Ndashaka yindi. Ndashaka ibi mu mutima. Ndashaka ubwenge. Haleluya. Ndashaka inyigisho nayise ngo icyo dukwiye gusaba kuruta vyose. Icyo dukwiye gusaba kuruta vyose. Bisigura ko ibyo bindi niwe bisaba nta cyaha kirimo. Kandi sivyo Imana izo biguha. Ariko nta tandukaniro rihari n'abandi. Negera kwereke ikintu ushobora gusaba, icyo kintu kironse n'ivyo bindi. N'ivyo bindi birakurikira. Uzosanga uko tumwanya muri biriya biruhisha hari ikintu kimwe gusa. Wosaba Imana bya bindi utanashobora kuvuga, hejuru ugiye no kuvuga. Kandi ari bibi. Tena bizi sinzi ko mwebwe mumeze cyayi binana ntenya gusaba Imana avuga nti Imana ibishobora kwisaba kameme no wansarishije. Kandi bishaka. Kandi ari bibi. Sivyo nta cyakirimo akanagafyinyi kameme sino Imana sino yubahuka n'ebyiri bi bijyo tubahuka. Haleluya.
hari ikintu usaba Imana ukayikora ku mutima, uretse gusa ko ikiguha irakigushira ku ruhande ikaraba bya bindi wanyegeje bindi, bya bindi ukeneye utanavuze. Kubera iki? Kubera wayikoza ahantu. Imana ishimwe. Rero umurongo w'9 urakomeye, aravuga ngo ndashaka ubwenge bwo ashobora kumenya ikibi n'ikiza, simfate decision mbi. Komeza. None ninde yoshobora gucira imanza iri hanga ryawe rihambaye? Okay, uno munsi abantu baronse promotion cyangwa kuganza cyangwa gutwara abantu benshi baca bagara. Attention, ntuze kunyita gutyo. Kumenya undi tungana. Sibisobagira umukobwa umwe yagize diplome, hama turi muri fete ya diplome, acabwa ngo grand frère, n'uri grand frère, muri tungana. Kandi diplome fise wotararoma. Avuga ari abantu ni benshi. Hakubona ngo urakoze kuntera iteka, urakoze kuri promotion. Ahubwo abandi benshi, aba bantu sabanje nabawe. Icyo nkeneye kugira sho kwayobora, ndacyari muto, nkeneye ubwenge buvuye kuri wewe. Ngo Imana shimwishura gutega Pio. Maze binezereza Uhoraho yuko Salomo asavye. Subiramo. Maze binezereza Uhoraho yuko Salomo asavye. Abari inyuma bavyumvise uvuge cyane. Maze binezereza Uhoraho, Haleluya, yuko Salomo yasavye ivyo. Cette demande de Salomon plus au Seigneur. Hariho ibintu usaba Imana akavuga ati okay, rindira uri kuri liste n'abandi, sivyo? Ariko ari ibintu usaba ko attention, uratandukanye n'abandi. Usavye ibintu bake cyane bansaba. Amen. Ntaneze gusa ko yamusavye, yanezerewe nuko yavuze gute asavye ivyo. Mbega hari ibintu usaba ndiho akanezerwa n'ivyo usavye. Kuko isengesho rya Salomo nta egoisme birimo, nta kwikunda kurimo, nta nyungu ziwe zirimo. Amen. Isengesho rifise ubushobozi imbere y'Imana ni isengesho rishira imbere inyungu zandiho. Ikintu cyozosaba uvuga uti Imana kino gikogwa si canje. Amen. Kino ndashaka icyubahiro cyawe. Mose yageze gusaba isengesho riteye ubwoba. Imana agira ifute abantu bose, abanyisirayeli bose, bice bose. Yashavuye, yarakaye kwera inyifato yabo, sivyo? Imana ibwira Mose ati genda bice bose, sigaze wewe n'umuryango wawe, ngire urundi rungano rushasha, iyi generation shasha. Amen. Mose avuga ati ntibishoboka kubikora. Ako nta mpuhwe yari afite abo bantu, yiyumvira ati sinshaka kubikora, sinokwemera kubikora, kuko niba bikora abazovuga ngo ya Mana yabo yabakuye muri Egiputa kugira kubicira mu butayu, mu bugaragwa. Uzosuzugurika. No musi dukuna gusenga Imana, Mana ndagusabye ntumara amazi. Reka ntibitwengere, reka sinonahonca. Ariko Mose avuga ati si jewe, ni wewe. Hamwe wabikora, sishobora kwihanganira kubona usuzugurika. Byiza wofuma aho gupana inyice gusa umfute no gitabo cy'ubugingo. Amen. Iyo ni isengesho ryakoze ku mutima w'Imana. Imana avuga ati uyu mugabo ntiyagize impuhwe z'abantu, z'abagenzi biwe, z'umuryango wiwe, z'abo bavukana, ariko aririra jewe gusa. Imana ngo imwishura kihagarika kubica. Imana ishimwe. Rero iyo urasenga nukumenya amasengesho afite ubushobozi akora ku mutima w'Imana. Ngo imongo y'ikibindi ndagukunze cyane, ugasubiramo gapasa. Maze binezereza Uhoraho yuko Salomo asavye ivyo. Iyo asaba ibindi ntibyari ko bazuhoraho, byari ko biri normal. Asavye abandi basaba,
Amen. Ariko kwera asabye ivyo atanyungu ziba zirimo, ari inyungu z'Imana gusa vyakoze ku mutima w'Imana. Reka turangane yamwishuye rero umurongo w'11. Nuko Imana iramubarira ati vyo ko ari vyo usavye. Ubiriza. Kwera iki? Siramwo kugana. Nuko Imana iramubwira ati ivyo ko ari vyo usavye. C'est cela ce que tu demandes. Kusavye abona majambo, ukusavye ivy'iwanje, utitayeho ivy'iwawe, komeza. Ukaba udasavye kuramba. Gusaba kuramba si bibi. Munyumve neza. Gusaba kumara imyaka myinshi usora abana, ubona abuzukuru n'abuzukuruza si bibi. Yari gushaka kubisaba mugabo si bibi. Ariko ngo kutasavye nivyo atari bibi mugani wabisavye. Bari majambo washize imbere ibindi biraba jewe gusumba ivy'iwawe. Yesu avuga ngo ushaka kunkurikira ngo yikorere umusaraba wiwe. Amen. Ngo yiyanke. Kwiyanka. Haleluya. Oh no. Ngo wiyanke ngo nukurikira Yesu Kristo. Ngo kudaravye rero ngo ukaba udasavye kuramba. Udasavye kuramba. Canke ngo usabe ubutunzi. Canke ngo usabe. Ko wirukaga pastor. Turi mu nyigisho. Tuza. Canke ubutunzi. Ninde atarasaba apana ubutunzi? Kumbura ashobora gusaba promotion, akazi keza, UN, ibiki, visa, si bibi. Amen. Ariko rero hari ibintu ushobora gusaba bizoruta ivyo ugashira imbere. Umbiriza, eske Salomo yashaka gutunga cyane yashaka gutunga? Nta muntu abaho adashaka kumererwa neza. Nta muntu abaho adashaka kuronka ibintu byose yifuza. Ninde umuntu nabaho abafite ikibazo mu mutwe? Sivyo? Salomo yashaka kuramba, Salomo yashaka ubutunzi, ariko Imana ije ngo saba nta butunzi yavuze. Kandi si bibi gusaba ubutunzi, ndi munyumve, si bibi, ariko no kuraba ikiruta ikindi. Ntiwasabye ubutunzi, canke ngo usabe kw'abansi bawe bapfa. Urupfu rw'abansi bawe muri Ancient Testament, amasezerano ya kera barabisaba, na Dawudi yarabisenga akabivuga. Agaciro imanza urupfu rw'abansi bawe. Uno munsi abakizwa ntibasaba urupfu, basaba gukubitwa. Muhushure, hari icyo yobona. Abanza kosogwe. Arasenga ati pfumupfunu kuguru kwiwe. Nivyo n'abatabisengera babisaba barabifise mu mitima yabo. Ndashaka kubitike. Ako ni kamere y'umwana w'umuntu. Rero ntasavye urupfu rw'abansi. Ariko ukaba wisabiye ubwenge bwo guca imanza neza. Gusaba ivyo vyose ubutunzi si bibi, kuramba si bibi, ariko wahisemo gusaba ubwenge bwo guca imanza neza. Guca imanza neza. Nuko nkugiriye nk'uko usavye. Surokana. Nuko nkugiriye nk'uko usavye. Icyambere Imana irishuye isengesho giwe. Haleluya. Bisigura yuko Imana yamuhaye ubwenge bwo kumenya kuyobora ubwoko bw'Imana. Imana yamuhaye intelligence na sagesse. Amen. Haleluya. Ariko rero nta point ihari, nta kaburungu kahari, nta kadomo kahari, hari virgule. Kuko iyo ukoze ku mutima w'Imana ntibigarukira ngaho. Yesu yakijije abantu 10 bagwaye imibembe, abanyamibembe 10. Barakira bagira ngo genda mwiyereke abaherezi cyangwa abatambyi. Bari mu nzira bose 10 bagira gute? Barakira. Bakize hagaruka bangahe? Abandi bagiye hehe? Mukabare? Guserebra. Bagiye mu itomboro. Umwe aragaruka aza gushima. Yesu avuga ngo hari 10, uyu muntu unyene Musamariya wagarutse wenyene. Uyagarutse rero genda. Haleluya. Ta foi t'a sauvé. Bisigura iki? Wakize imibembe n'umutima wawe urakize, uronsa agakiza. Yaronse ikintu, yaronse bonus, vuguti bonus. Imana yamuhaye bonus gusumba abari abandi batagarutse gushima.
Kubera iki Yesu yarakozwe ko n'ingane yakirije abantu 10 umwe gusa akaba agaruka. Rero wagarutse nawe arakwiye recompense. Amen. Rero Imana yamwishuye ibyo usabye byose abiguhaye. Komeza. Nguhaye umutima w'ubwenge wo gutahura. Atawe muhanye mu bakwitanga imbere canye mu bazoguherukira. Uri 12. Donc Imana yamuhaye ivyo yasavye harakari yarengeje ko. Wansabye ubwenge bwo gushira ngo uyobore ubwoko bwanje buhari uno munsi. Ariko ubwenge ndaguhaye buruta ubwo abandi bavutse imbere yawe babayeho n'abazovuka mu nyuma 2025 gushika isi veho. Nta muntu kwisi na Einstein canke nde azoronka sagesse iruta ya Salomo. Iyo ni bonus A. Haleluya. Ariko ro bonus B. B isiguriki rero. Imana shauti uyu muntu yaretse ivyiwe kubera jewe. Yashize ku ruhande ivyiwe kubera jewe. Yarondeye inyungu zanje, reka nanje nondere inyungu ziwe. Haleluya. 13, vuga 13. 13. Oh, ko mutavuga. Ngalimbwira wonda shaka umugabo, vuga 13. Haleluya. Abameze nk'abana ni bazoja mu ijuru. Jewe nta 13. Navuge aje kudukinisha ngaha. N'ubwanwa n'akantu imbere ya madamu n'abana ngo 13. Hari ibanga ryo guca bugufi ryo kuba nk'umwana imbere ya ndiho. Haleluya. Vuga uti 13. Abagabo sidabumva 13. Haleluya. Haleluya. Ni wataha ukavuga ati mwasomye he? Hariho umurongo wa 13. Hamwe avuga Salomo umurongo wa 13. Warabibazo by'iwanje gusa. Piyo dusome 13. Kandi nguhaye n'ico utansavye. Gezaho. Subiramo. Kandi nguhaye n'ico utansavye. Kandi nguhaye n'ico utansavye. Ico utansavye wakirose. Hari ico wasavye nakiguhaye. Kandi nico wasavye cyonyine naguhaye kiza gusuma ico wasavye. Ariko hamwe nico utansavye. Nabijye washaka muri wowe watinye kuvuga ndabiguhaye. Kwegera biguhaye kuri wanejereje. Witayeho jewe. Witayeho inyungu zanje. Kubera rero utabinsavye kandi ubishaka. Salomo yabishaka mbwa navyo yavuze. Yabihevye yabisakrifye bise ku ruhande. Yavuga ati bino ndabishaka ubimpaye amina ndanezerwa. Nutabima turakomeza urugendo. Igikuru nuko nja mu ijuru. Haleluya. Kandi ico utansavye nagize gute? Komeza. Guhaye ubutunzi n'icubahiro. Nta muntu adashaka ubutunzi no kwemegwa. Ntabaho uwo muntu. Urashaka kwigwana navyo ukavyikawusha ukabitsindagira ukabimenagura mugabo biri muri wewe. Ubutunzi no kwemegwa na n'icubahiro nuko utabisavye ndabiguhaye. Komeza. Bitume ata mwami n'umwe azohwana nawe igihe cyose ukiriho. Kuvuga yuko abami bose azobaho wewe uzori namba. Avyasavye. Ariko byakoze ku mutima w'Imana ico yasavye. Acha mu bwo bwenge, apana ubwenge ordinaire. Bwo kuyobora baje gusa burusha abantu bose babayeho n'abazobaho. Amen. Imana ihejeje yavuga ati nibiheze. Hari ikindi kintu no muronderera. Haleluya. Igihe Elisa yakumvuga barinda bampaye indara. Elisa yavuze ngo yabwiye umukozi wiwe Gehazi. None uyu mudamu kadufata neza. Akuma ducumira ubugari, adushuriza amazi, tutoga amazi akanye, akonje, dushitse abayateguye chambre, abayateguye aho nduhukira, abateguye vyose, genda urabe ikibazo afise. Raba ikintu kitagenda neza mu buzima bwiwe. Gehazi nawe sinira kugenda ndakizi.
byaranse nta mwana afise. Ndakironse n'icyo nkora. Uko niko ndiho ameze nawe nyine. Iyo umunezereje abwira Mikayeli ngo hano uye muntu ugende mwegere urabe. Cyamubwira ati singo ndagenda ndabizi. Ndabizi ibibazo vyiwe nibi bizana rero priorite. Vuga uti priorite. Tubishire hejuru y'ibindi. Haleluya. Haleluya. Numva mutarako muravyakira nkuko navyakira jewe. Muravyumva? Kiragucya nimba uvyumva. Haleluya. Jimbere y'Imana urondere ibibuhimbara. Rondera ubugombe bwiwe. Rondera inyungu ziwe. Rondera ko avugwa. Rondera ko amenyekana. Rondera ko imitima ibohoka. Ko abari mu byaha bayihana. Rondera ko abarwayi bakira. Shira imbere ivyayo. Amaposte yawe kuri YouTube, kuri statut, kuri Facebook, ibiyo yihesha Imana icubahiro. Werekana ubwiza bw'Imana, pa ubwiza bwawe, ariko ubwiza bw'Imana. Werekana ngene Imana eri nziza, ngene Imana idahinduka, kuyizeye atazomaramara. Shoko amajambo aremesha abandi. Nujya guposta ivyo wariye saa sita, ngene mwariye neza, isamagi nziza, sangara, ibifashika ivyo. Shirako ibintu bihimbaza Imana. Abazokubona avuga ati ujya muntu nta bindi avuga, avuga Yesu gusa, yaramubize, aramwuzuyemo. Nico kintu gituma ndiho yitaho ibibazo vyawe, atari ivy'umuhemu gusa, n'ivy'umubiri. Biyo utavuga Imana iravyitaho. Kenshi n'ivyitaho kubera iki? Kubera ubwenge bwawe buhagaze kuri ivyo gusa. Uguma wiyumvira gusa, Mana ntaronse umugabo ndabivamwo, nta kundi. Mbosi nshishaka kwivamwo sishaka kuja mu muriro. Ariko nta kundi noza ngaho ngo gume nkorera Imana. Ngene maramara. Tuba mudamu yari ngaho ngo miliyoneri n'uyu. Ni wewe. Ngo miliyoneri yarishuwe. Iseko nishuka. Uko niko abina b'Imana beze. Mana miliyoneri ajeje wundi nagikizwa. Ndamubona izuba ariko ashitse karonka. Kubera iki ubwenge bwawe buhagaze kuvy'isi. Kubigaragara. Haleluya. Nta bwenge bwawe washize ku Mana. Shira imbere Imana. Shira imbere ndiho. Ibagira. Abagutuka bagutuke. Bakuvuma bakuvume. Nawe uvuma uwo ndiho yahezagiye. Bavuga ibyo bashaka. 2018 mu 2018 niyo natanguye gutukwa ku marezo sosiyo. Amen. Haci imyaka ingahe? Imyaka 7. Igihe cyose banuka sataniste, illuminati, Mana ibintu sivyo. Babwira ko atari vyo. Bereke ko atari vyo. Haleluya. Musi umwe mpemu yararangendera. Nuva ngiza ko ari Yesu ko arambwira ati mbega wewe uranduta? No kuruta gute? Wowe bagututse ngo ukorera Satani. Jesu banuse jewe. None nawagirikisha nabaturiye ngo nuko bantutse. Nimba je bantutse we uri iki? Haleluya. Muri 2019 ndavuga ati nibavuge. Hari umukozi w'Imana aheruka ngaha muri Côte d'Ivoire. Yaraje ariko yigisha pastori niho wari. Amen. Pastor Sanogo aravuga ati ndifuza ko umunsi umwe Imana izongira privilege yo gufungwa kubwa Yesu. Nta numwe yavuze amen muri yo sare yose. Naje nta amen navuze. Ariko dukeneye gushika ngaho. Sivyo? Vuga ati ndakeneye gufungwa bampora Kristo. Amen. Kuko numva persecution ikwira iregereza cyane. Kuko uno munsi tugera ahantu na Yesu atemera ko tumuvuga kuri YouTube. Amen. Imbere gutangukanguka ndafise site yitwa christdikumana.org. Yachakora nuno munsi rero ubu mpereka kuyagura cyane gose. Natanze amafaranga aba yagure ko nashaka amansanyima yanje yose y'Igifaransa y'Ikirundi. Yes! Mwenda ashirayo. Ndabika. Umunsi YouTube yangize ngo vayo. Muzokomeza buno nkinyigisho. Haleluya. Ko ndazi ko hazogera avuga ati umuntu wese avuga ngo gusambana ngo ubushakanyi, munavuga ngo abagabo n'abagabo bajyamana ngo kurayo
kuko batanga kutuhataka. Je nibuka igihe cha covid nasize ngo sankanguka kwa gatandatu muri YouTube. Hanyuma niko nagira parole de connaissance ndavuga hari umudama akize covid 19 konyene nta n'isaha heze bacha ifuta. Ndabona maye message no email na message kuri YouTube ngo arenze amategeko yacu. Darondera amategeko yacu nayinjiyemo ndaraba kumesanga cyarazira umuntu wese avuga yuko covid 19 ikira. Avyumva kandi umuntu abigize ni programmation algoritme bari bateguye programmation yuko iryo jambo covid baca ryatira. Ku munsi wa gatanu muzokumve hari jambo ntavuga muzovyumvirize. Namvuga ni abagabo basambana n'abagabo, sivyo? Abagore basambana n'abagore. Rya jambo muzi ntajyo mvuga kuri YouTube. Ko ndarivuze ni ke. Hazogera uvuze Yesu yaragera ariko arashaka kuzogera. Aho uvuga Yesu bagaca mfuta. Imana ishimwe. Cyo twari turitegura dushira backup. Iruhande kuri ubutumwa zo kubibandanya. Imana ishimwe. Haleluya. Twagiye mu bindi. Ariko nashaka guhagarara gusa yuko nivyo utavuze nivyo utasavye. Haleluya. Biri utasavye. Reka rero imirongo ibiri. Umurongo wa 4 twawusomye. Subira mu murongo wa 4. Bukeye umwami Salomo aja i Gibeyoni gutangira ibimazi. Kuko ariho hari hakuru ku zindi mpinga z'imisozi. Nuko yosereza ku gicaniro cyaho ibimazi 1000. Aho rero Salomo bikoze mu kutamenya kwera iki nta bwenge yarafise bumubwira yuko ariko atanga ahantu atariho ko yatasanduku isezerano iriyo. Mbega Salomo yarazi ko isanduku isezerano ibaho cyangwa itabaho? Yarabizi. Ariko ubwo bwenge hari injisha washobora kuransa ama information ariko ukeneye ubwenge bw'Imana. Apana ubwenge bwo mwisi. Haleluya. Hari ubwenge bw'Imana n'ubwenge bwo mwisi biratandukanye. Imana ishimwe. Haleluya. Imbere ko tubana ngaho hagumiza ngaho gatoya tuje muri imigani 9:10. Proverbe 9 verset 10. Ukubaha uhoraho niko tanguriro ry'ubwenge. Ama version avuga kubaha gutinya. Le commencement de la sagesse c'est la crainte de l'Éternel. Imana ishimwe. Bisigura iki rero? Bisigura yuko umuntu wa mbere avuga ubwenge bwinshi. Abanyeshuri bari ngaha ndababona abanyeshuri uriya muntu wa mbere azi ubwenge bwa mbere mu ishuri. Le plus doué arahari nuko ata proclamation wamugira. Arahari. Avyumva kurusumba mwese. Bamwita ingeni. Hari bariho twebwe nta ngeni zikibaho no munsi. Afite ubwenge bwinshi abyabitahura na professeur bagatangara. Hari umuntu agira ubwenge agakomplexa no mu professeur. Ariko burya bwenge bwose udatinya uhoraho. Ni intelligence mwa nta sagesse ufise. Kuko abantu bafite diplome ya PhD diplome ye menshi bafite ibintu byinshi barafite ubwenge batahura n'ingoga ibintu ariko nta sagesse yitwa turavuga ngaha. Amen. Imwe Imana haye Salomo ntayo bafise kwera ayitangurira n'ugutinya uhoraho. Udaratinya uhoraho uko ibyo wishakiye uya mu byaha uvuga yuko nta bwenge bw'Imana uraronka. Imana ishimwe. Abantu bavuga ngo hari kubura ubwenge harano babitogo bakijijwe ariko ntibatinya Imana. Arashaka kuzanga ngo byagenze gute? Kenshi usanze umuntu bwira ati byagenze gute? Washaka wowe uri muri korale uri muri rimvyi bigena gute utwarinda? Urumva byarashitse. Okay, mwenge byashitse. Byashitse gute? Urumva yagumaza kundaba turirimba tuge repetition twicaranye hama kameme nawe bukozi w'Imana mubiri n'umubiri nta bwenge ufise kuko nta Mana utinya. Kuko iyo utinya Imana uwo mubiri utanguye urahunga. Jambo ry'Imana bivuga ngo hunga ubushakanye. Fui. Haleluya. Abantu baba ngo umubiri n'umubiri ntibahunga. Bya consenti waremeye umubiri wa mubiri nta kundi tugende ndihana nta bwenge ufise. La sagesse
itangura gutinya Imana. Imana ishimwe. Hari umudamu namashingira intahe babivuze ndamaze kwivana ngaha yatewe yari umupfakazi arategwa yari mu gihugu cyo hanze mu bya Nations Unies. Hari umugabo bahuye aramuramutsa bakorana kuva umwanya muramukije uwo mugabo yaguye mu vyumviro vyiwe mwiyumvira gusa byanka kabura amahoro n'umubiri umwifuza kubera gusa yamukoze mu ntoki ariko yaragwanye intambara kubera iki yatinye Imana. Yaratinye Imana aragwana intambara araja muri chambre ariyugarana aravuga ati wa mubiri we ndakwagiye. Arashiramo indirimbo zivuga amaraso ya Yesu muri dushe umwanya wose 24 sinshaka kandi yanesheje. Imana ishimwe. Kwa gutinya Imana ntushaka gukinisha umubiri w'Imana, hari gutinya Imana. Dusubire hariya twari turi rero muri umurongo wa kangahe twari umurongo wa 4 wawusomye. Amen. Ntiyarazi neza yuko nubwo isanduku y'isezerano iri Yerusalemu yagenda Gibeyoni agatanga mu kutamenya. Dusuye muri ya nzozi Imana imaze kumwigisha ashaka, Imana iramwishura iravuga ati hamwe n'ivyo ndaguhaye ubwenge budasanzwe. Haleluya. Murongo wa 15 tubona rero ngene yaryamye atagira ubwenge, ararota atagira ubwenge, avyuka afise ubwenge. Amen. Ubwenge bw'Imana uzobonera butuma ufata ama decision meza, guhitamwo ibintu bihimbara Imana. No muri mariage nturiya mugabo umuhungu akora kuresha urahitamwo bihimbara Imana, wamurondera bihimbara Imana mu vyo ukora vyose. Haleluya. Ivyo ukora vyose bya inyungu zawe cyangwa inyungu z'uwundi utabona mu inyungu z'Imana ntacyo bimaze kuri wowe musanze. Murase ubwenge. Amen. Murongo 15 rero dusomere Pio avyuze gute? Salomo avyuze gute? Maze Salomo aribambura. Aribambura kiragoye. Muracumishije kwibambura. Kwiyambura ni iki? Kuvyuka? Umwami niwe yibambura. Jese yibambura rero. Nagenda umwami nanje. Turabe n'abaherezi. Umwami avyuze ngo biza kwibambura. Okay, avuze ngo Salomo seveya. Haleluya. Seveya aravyuka. Hanyuma amenya ko ari inzozi. Nuvuga yuko yavyutse yabonye inzozi, ariko nagenda berekege ne yavyutse. Salomo 1 na Salomo 2 baratandukana. Yavyutse ari uwundi muntu, yavyutse afise uwundi bwenge ataryamanye. Haleluya. Acaramenya ko ari inzozi, hanyuma acagira iki? Maze aja Yerusalemu atangira imbere y'isanduku y'isezerano ry'Uhoraho. Ninde yamutumye kugena Yerusalemu? Ubwenge. Uruvuga mbere yakwatangira ahantu hatariho Imana, atasanduku ihari. Avyutse mu gitondo, turi kumwe? Gira gutya mba turi kumwe. Avyutse mu gitondo, avyukana ubwenge bw'Imana. Haleluya. Avuga ati what? Ndiko muri kinga yajyamye he Gibeon. Mbega ndiko benasaze mbega inka ziraho nazihoye ubusaba igihumbi zose komera afise zini nka. Avuga ati donc kiyagiye cyose nazi kumpa amafaranga nta Mana nahaye kubera iki? Ubwenge. Haleluya. Abo yafise ubwenge aravuga ati hey undi muntu rero uburengera muri ibintu bizima. Abantu benshi barasenga ku isi ariko benshi ni bose nibumvigwa n'Imana kuko basenga mu kutamenya. Barasambara iminsi bakisonzesha bagira iminsi bisonzesha ariko bari mu batari mukuri. Avuga ati rero konza ubwenge rero nta mwanya wo guta. Acamagara mu security wiwe n'umushoferi wase tugende Yerusalemu kurondera iki? Hari isanduku y'isezerano. Acagenda Yerusalemu acagenda wa murongo musubizeho verse 15. Maze Salomo aribambura amenya yuko ari mu nzozi. Maze aja Yerusalemu ahagarara imbere y'isanduku. Kezaho ahagarara he? Vuga neza Pio. Uti imbere
imbere y'isanduku maze aja i Yerusalemu ahagarara imbere y'isanduku. Vuga tu imbere. Vuga cyane imbere. Apana inyuma, imbere. Ayaya, abantu bazi ubwenge bose bagenda imbere y'isanduku. Abazi ubwenge bose barondera Yesu. Umatana Yesu nta bwenge afise. Afise ubumenyi, afise intelligence, ariko na sagesse, ubwenge buva ku Mana wisanga imbere y'isanduku. Ufyuza mu gitondo uzi ubwenge nusohoka ubanza kuja imbere y'isanduku. Haleluya. Iwe jina cyensurinya imbere devant l'arche de l'alliance. Achagira iki? Charatanga. Yacyakora iki gapio? Ahatangira ibimazi vyishimwe. Atumirira abantu biwe bose amazimana. Haleluya. Omengo arugurutsa amaso aratanga ibimazi acahamagara abantu bose. Umwami arabatumye ko mwese muze kuva uno munsi ibimazi vyose bizotangwa hano imbere y'isanduku y'isezerano, kuko nije mazi Imana yumva. Haleluya. Hari ikintu wize muri ibi? Kumbwira abantu basinziriye. Hari ikintu wize muri ibi? Imana ishimwe. Nubwo yumwe gusa vyize akabironka akabitahura agahindura inyifato, agahindura ingendo yiwe, agahindura amasengesho yiwe, agahindura ngane yegera ndiho zori intsinzi kuri no nyigisho. Imana ishimwe. Haleluya. Ubwenge ni ikintu gisagaciro, kandi ndabereke ubutunzi bw'ubwenge. Ngomba kubasaba, ndabereke yuko dukwiye kubusaba. Amen. Abufise nabo basabe bwinshi gusumba. Haleluya. Tuje mu Migani 3:13. Proverbe 3:13. Hahigwa umuntu yironkera ubwenge n'umuntu aronse ugutahura. Komeza 14. Kuko inyungu zabwo ziruta iz'ifeza. Wumvise? Inyungu z'ubwenge ziruta iki? Ifeza n'amafaranga. No munsi tuvuga amakashi, amadolari. Ubwenge buruta amadolari. Ubwenge buruta amaeho. Nanze kuvuza amayero byo mu vyuma n'amadolari. Basi ubwenge buruta amarundi. Chamutwenga arahera. Buruta inzahabu. Buruta diamant. Buruta amabiju. Komeza. Kandi ivyo bwunguka biruta izahabu zirimwo inkamba. Inyungu z'ubwenge biruta ibyo uronka mu kugira traffic y'inzahabu. Aha niko mvuga langaje dushobora kumva. Komeza 15. Burusha igiciro utubuyenge twitwa marijani. Marijani canke amashenete, diamant biruta valeur. Kandi mu bihimbara vyose nta kintu gihwanye nabwo. Yagerageje kwasigurira uwo koravuga ni akorabwiriza kwasigurira ubwenge cyarico. Ubwenge buruta visa, buruta inzu, buruta ikintu cyose kuyumvira by'agaciro. Haleluya. Umuntu wa mbere tunze asama amamiliyari amajana 200 300 avuga 300 uwo bageza kuri 400 miliyari $. Adafise ubwenge ni zero. Wowe ufise ubwenge uramuruta gutunga mu maso y'Imana. Haleluya. Umusiguzi Ecclesiastes 7:11. Nyarusa mwanya wahingiye. Ubwenge bungana n'umwandu wo kuba bwiza. Ukomeza gushaka kuri 12. Mbere burushiriza kubera bwiza ababona izuba. Kuko ubwenge ari ubwugamo nuko amahera ari ubwugamo. Ariko inyungu iva mu kumenya niyi. Nuko ubwenge busigama ubugingo bw'abanyenebwo. C'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Tuzi ko umuntu atungwa n'iki n'amafaranga cyangwa n'ijambo ry'Imana, siko? Ariko tugiye ikinja gatatu kindi gishobora gutunga umuntu ukabaho n'ubuzima bwa misi yose. Ukabaho karonka icyo ufungura kubera iki? Ubwenge. Ngo ufise ngo burabatunga. Ubwenge buzana faveur y'Imana. Abantu bashaka kugira faveur bagashaka gushigikira kugukunda kubera ubwenge bw'Imana buri muri wowe.
apana kosa amashuri menshi mugabo babonye la sagesse de Dieu. Salomo yarazi ubwenge, abamikazi muri Ethiopia agafata urugendo ngo aje kuraba ubwenge, akicara ngo shaka kuraba ubwenge. Abantu baraza tourisme baje kuraba ubwenge bw'Imana. Nuno musi umuntu azi ubwenge bw'Imana arasiga ikundiro, kwera ubwenge buratunga umuntu. Imana ishimwe. Cyanyuma rero Yakobo 1:5 birekane ko abantu batawufise bakwiye kubusaba. Nuvuga yuko abantu bose ntawufise, hari abufise kubw'ubuntu bw'Imana ariko batawufise bakwiye kubusaba. Verset 5. Ariko asanga hari uwo muri mwebwe akenya ubwenge nabusaba Imana igabira bose atakinubwe. Awusabe gute? Itaterana imiragwe. Verset 6. Ariko asabe yizeye atacakekeranya, kuko kekeranya ameze nk'umupfunda wo mu kiyaga utwagwa n'umuyaga usimbaguritswa. Imana ishimwe. Abadafite ubwenge bo busaba Imana irabutanga, ariko usabe udakekeranya wizera. Nubwo wumva ko ufise urakeneye bwinshi. Amen. Kuko ubwenge buzogutabara, ubwenge buzogutuma udakora amakosa menshi, ubwo ubwenge buzokuzigama mu kugororoka. Ubwenge buzotuma utahura ijambo ry'Imana, ubwenge buzotuma uba mu bugombe bw'Imana, mu bushake bw'Imana. Ubwenge buzotuma uhusha imitego ya Satani, usimba imitego ya Satani myinshi. Igihe cyose nsenga mu gitondo nta munsi n'umwe ntasaba ubwenge bw'uwo munsi. Haleluya. Hari ubwenge nkeneye bw'uno munsi no tariki. Navuga ni muno munsi mu gitondo, uyu munsi ntanguye ndashaka ubwenge bujanye n'uno munsi. Abantu imitego abo muhura ivyo uvuga wamukenera ubwenge buvuye ku Mana. Niwasaba ubwo bwenge rero bya bindi vyishije Imana izobikora, nubwo utazobisaba ibikwiye ko biba izobikora. Ndiyo abaho umugisha.